Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe shutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'imigano mugezwaho nanje Bunyoni umugenzi hano kuri televiziyo yanje ndetse ari nayo yanyu televiziyo imwe rudende ibagezaho vyinshi cyane cyane kwemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva tubagezaho amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mutasanga kwindi bonesha kure iyo ariyo yose muzivugira ino iwacu i Burundi babwirize biriko biravugwa mu misagara bigiye bitandukanye hano mu gihugu cacu Burundi nkababwiriza ibiri kuvugwa mu mvo za politike na cyane cyane muri byo butegetsi nkababwiriza ibiri kuvugwa ku rubwa rw'intambara mu ntambara guza umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC babwiriza ariko nyene nibiriko biravugwa mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ndetse nkanababwiriza nibiriko biravugwa mu guvyo makungu ya kure na cyane cyane mu guvyo ibiyaga binini reka ndahere kunda kengurukiro wajije gufyonda sabone we wamanutse aswa jambo kumutuka nitso sabone ugafyonda ko nawe reka utaraheza gufyonda sabone uruze kwa kariko karyo kwamanuka aswa jambo kumutuka nitso sabone ugafyonda ko mu giko nkuru amakuru gutegura buze kuyabana nakuguritse ko mu Burundi CNC urwego rujejwe kwikiranira uko imenyesha amakuru bikura canke urwego rw'igikennye amaradiyo ane akorera mu Burundi yaranyiwe kugira urunani rw'amaradiyo kwidegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ukugabisha ikinyamakuru iwacu canke ukubuza radio bonesha FM gushishikiriza ikiganiro cayo CNC inama y'igihugu ijejwe kurikiranira urwo runyamakuru bikora yarabaye igikoresho c'ubutegetsi co gutera ubwoba mu kibanza c'igikorwa co gukurikirana uko ibinyamakuru bikora bamenyesha amakuru barafise amakenga ko hashobora kuba ibikorwa bibiye gusumba mu gihe himirije amatora ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ariko igitega imyaka 5 nico gihano casubiriye gusabirwa Emilienne Sibomana mu rubanza rwa senare y'iyungururizo rwabaye kuri uyu wa kabiri mwibohero rikuru rya Gitega icariho c'umushikiramanza yagirije Emilienne Sibomana umunyamabanga wa Lycée Kristu Roi yamushasha mu mugwa mukuru wa politike kwagiriza abantu amabi aca amusabira igano co gufungwa imyaka 5 yari yaramenyesheje amabi yakorerwa abana bakiri bato akorwa n'umuyobozi w'iyo Lycée Leonardina Kirutimana umusaseridoti byicanye ndazi kugaruka nyene mw'idonido y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ibyo ngibyo gusa ariko nyine ndakugura ko muri Nord Kivu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo abamenyesha amakuru bateshejwe izabo bariko baragerageza gutora umuti ingorane zijanye n'ukuntu bakora kuva intambara itangura mu seruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo bamenyesha amakuru benshi barahunze bava mu burere bwigaruriwe n'abagwanyi ba M23 amaradiyo menshi nayo arugara kubera umutekano muke muri ubwo burere aho bamenyesha amakuru bahungiye mu kambi atandukanye yabateshejwe izabo igoma bararonse inyigisho ku gutanga amakuru ajanye n'ibikorwa byo gufasha mu gihe vyihuta izo nyigisho zatangarijwe na Arseri zabaye kuwa gatatu n'uwa kane w'indwi iheze byinshi cyane kuri iyi nkuru navyo ni mw'idonido y'amakuru nyene naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ni mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacato mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa ngo wemvire byisha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya gatoya kuri mikronje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe kaze urahawe kaze mw'idonido y'amakuru naguteguriye reka ntangure kuri iyi nkuru kwa ko CNC urwego rujejwe gukurikirana uko bimenyesha amakuru bikora canke urwego
rw'igikenye. Amaradiyo ane akorera mu Burundi yaranyiwe kugira urunani rw'amaradiyo ku itegeko rishasha rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru, ukugabisha ikinyamakuru Iwacu canke ukubuza radiyo Bonesha FM gushikiriza ikiganiro cayo. CNC, inama y'igihugu ijejwe gukurikirana uko ibinyamakuru bikora, yarabaye igikoresho c'ubutegetsi co gutera ubwoba mu kibanza gikorwa co gukurikirana uko ibinyamakuru bikora. Abamenyesha amakuru barafise amakenga ko hashobora kuba ibikorwa bibi gusumba mu gihe himirije amatora. Ico ayo maradiyo ane yari yateguye gukorera yari integuro nshasha y'itegeko rihindura itegeko ryo kumenyesha amakuru ryo mu 2018. Ayo maradiyo ane Isanganiro, Bonesha FM, Rema FM na Shima FM zaranyiwe gukora ayo makuru. CNC yasiguye ko hataragera kugiza ngo ikivuzwe ku itegeko ritararengwa ko umukono n'umukuru w'igihugu. Iyo nkuru yabaye buca ayo makuru y'urunani rw'amaradiyo aba kuwa gatatu n'uwa gatanu Ruheshi 2024. Ayo maradiyo yari yiteguriye gukora ayo makuru yari haheze indwi irenga ategurwa. CNC yatanze insiguro rudende ko nta makuru akwiye yaboneka kuri iryo tegeko, nubwo inama nshingamateka yamaze kwemeza iryo tegeko. Abamenyesha amakuru baratangaye. Ntivyumvikana ko CNC tubuza gukora ku makuru adukora ku mutima. Mbere nta gishasha kirimo kuko hari bamwe n'abandi bamaze kugira ico barivuze ko, niko bivugwa n'umwe mu bamenyesha amakuru ababaye. Bagenzi bacu bibaza ko ari uburyo bwo kuburabuza ibinyamakuru imbere y'amatora yimirije. Abashinga amateka n'abagenguza amateka y'2025 si ikimenyetso ciza na gatoya. Urwo rwego rwategerezwa kudushishikariza kuvyo dukora vyose, rwabaye urwa mbere mu kutubuza gukora twigenga. Niko wundi mugenzi wacu avugana agashavu akibaza ko hamwe ibintu vyobandanya muri iyo nzira, bamenyesha amakuru baratoronka intege zo gukora mu bwisanzure no mu bwigenge umwuga wabo. Si irya mbere CNC yanka amakuru agomvye gukorerwa mu runani atamvo itomoyi atanzwe, keretse ko bitabiriye. Niko vyongerwa ko n'abarongoye amashirahamwe bamenyesha amakuru. Bamwe mu bamenyesha amakuru baraterwa ubwoba imbona nkubone mu vyago canke bakaronka ubutumwa bw'abantu batazwi bubibutsa ko umenyesha amakuru mwiza ari uri muzima. Niko bivugwa n'umwe wamenyesha amakuru amaze guterwa ubwoba. Muri iyi ndwi nyene urwego rwa leta rwarawujije radiyo Bonesha FM kuvugisha ikiganiro cavuga ku gucererwa kw'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2024 kugeza 2025. Babiri mu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi harimwo Agathon yahoze arongoye umugambwe CNL, mu nyuma agakomborwa n'igice c'indongozi z'uwo mugambwe mu ntango zantwarane bifashijemwo n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kubwiwe na Gabriel Rafyiri arongoye Olukome bari abatumire. CNC yadusiguriye ko ico kiganiro kitozosubizwamo mu gihe itegeko ritazatoranwa. Niko umwe mu barongoye ico kinyamakuru yamenyesheje abatoza amakuru ba Burundi Niyozi TV. Ico kiganiro kivugwa buri musi wa gatandatu n'uw'Imana, kigasubizwamo ku musi wo
kabiri n'uwa gatatu mu Kirundi no mu Gifaransa. Ukubagira muri bamwe bimwe mu bikorwa bakora byatanguye mu bamenyesha amakuru batarabona neza akazoza k'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Inyuma y'intureka zo mu 2015 zavuye mu kindi kiringo ciyamirijwe n'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza, wanatumye abamenyesha amakuru barenga 100 bahunga ibinyamakuru vyo mu Burundi baracafise ingorane zo gukora mu bwigenge mu gihugu. Muri kahise cari akarorero mu bijanye n'ubwigenge bw'abanyamakuru. Nibuye kandi Gitega naho imyaka 5 nico gihano casubiriye gusabirwa Emilienne Sibomana mu rubanza rwa sentare y'iyunguruzo rwabaye kuri uwa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega. Icariho c'umushyikiramanza yagirije Emilienne Sibomana, umunyamabanga wa Lycée Christ Roi ya Mushasha mu mugwa mukuru wa politike, kwagiriza abantu amabi, aca amusabira igihano co gufungwa imyaka 5. Yari yamenyesheje amabi akorerwa abana bakiri bato akorwa n'umuyobozi w'iryo Lycée Ronald Ntakirutimana, umusaseridoti. Ntiyaje muri urwo rubanza rw'idonido. Patiri Leonard Ntakirutimana yaserukiwe n'umushikiramanza Gertrude Nibigira yamenyesheje ko ivyashikirijwe na Emilienne Sibomana atavyemezo bifise kuko atabashinga ntahe bakorewe ayo mabi barashinga intahe. Afashwa kuburana n'umushikiramanza Michel Niyoyizigiye, Emilienne Sibomana yasiguye ko ivyo yashikirije yabivugiye mu nama ahawe uruhusha n'umukiranganji François Havyarimana ajejwe indero. Yamenyesheje ko atari kuguma mu gacerere imbere y'ivyariko birakorwa n'uwo mupadiri, umuyobozi w'ishure yakoresha amabanga afise. Yamenyeje ko atari kuguma mu gacerere imbere y'ivyariko birakorwa n'uwo mupadiri, akaba n'umuyobozi w'ishure yakoresheje amabanga afise mu kuryamana n'abanyeshuri biwe mu biro akorerwamo. Padiri Leonard Ntakirutimana yarafise ingeso yo kwama aca mu buraro bw'abigeme akabahendesha tumbura canke utundi tuntu two kurya. Yari yaranahaye uruhusha abo bigeme rwo kogera mu kibuga ataco bambaye. Niko Emilienne Sibomana yamenyesheje. Yashimangiye ko ivyo yari yarabimenyesheje urongoye amashure yegamiye Diocese Gatolika mu ntara ya Gitega, ariko ntiyabikurikirana. Emilienne Sibomana avuga ko adatahura igituma Padiri Leonard Ntakirutimana yagumye mu mabanga yo kurongora Lycée Technique Christ Roi de Mushasha kandi hari ivyo bamwagirije. Amusabira igihano icariho c'umukiranmanza wa Republika yasavye ko kwemezwa igihano co gufungwa imyaka 5 cari caciwe na sentare nkuru y'igihugu ya Gitega. Nayo ruhande rwatwariwe rukaba rwasavye indishyi akabaro ingana n'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi zahabwa Padiri Ntakirutimana. Emilienne Sibomana yamenyeje ko atanumbero mbi yarafise, ahubwo ko yashaka gukiza ubuzima bw'abana, agasaba kurekurwa asubire mu muryango wiwe no mu kazi kiwe. Urubanza rwashizwe mu bwiherero ingene ya sentare ikazoka mu kiringo c'ukwezi kumwe. Nshuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka tube dusubikiye ahangaha. Gusa mwese mumeze mbasabe gufyonda sabune mutarafyonda ko, reka mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cuma kagire Imana n'amahera. Kuri mukronje mwariko murumviriza Ndi Bunyoni umugenzi, akagira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.